Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe bayingwanye bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe konga mu gihugu c'u Burundi. Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo ya 16 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023. N'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi cyane ku bategetsi bo mu nzego zo hejuru mu gipolisi mu gisirikare mu bashinga amateka bari begeye Alengiyome Bunyoni. Kuri ubu ibintu vyoba bitanguye guhindura isura, tukaza kubigaruka ko reka nkwe kaza aho woba uherereye hose, wowe uri nga mu gihugu c'u Burundi, uherereye mu buseruko, mu bumanuko, mu buraruko, mu burengero, abakurikirana amakuru n'ibiganiro vyacu bari hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi nko mu bihugu bibanye bigize umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko ku mugabane wa Afrika mu makungu ya kure. Murano makuru tugiye kugaruka kuri vyinshi biriko bishikira abategetsi bo hejuru bari mu mugambi wa Bunyoni. Mu minsi iheze twarababwiye ivy'inkuru ya Colonel Alfred Nosamuseremu yari yahungishije umuryango wiwe n'abana biwe. Mbere bakaba barashitse no mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bitegurira kuja gusaba ubuhungiro mu gihugu ca Canada. Ico gihe vyaravuzwe kandi ko na Colonel Alfred Nosamuseremu yoba yaragarukiye ku kibuga c'indege inyuma yo kumenya ko hari urutonde rurerure rw'abategetsi rwatanzwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu yoba ku kibuga c'indege ndetse no ku mbibe zose z'u Burundi. Hari kandi n'amakuru yavuga ko hari inzira zakoreshwa mu kinywabi nazo zarimwo inderetsi zo mu biro vy'umukuru w'igihugu bafise urwo rutonde n'amafoto agaragaza abo bategetsi bose ko uwogira uwo abonye yo mufata canke se agatanga amakuru nawe agahita afatwa agatabwa mu mvuto. Kuri ubu ubwoba ni bwinshi mu bategetsi bo hejuru bari mu mugambi wa Alengiyome Bunyoni, mbere ko mu biro vy'umukuru w'igihugu hariyo amakuru atari makeyi. Akenshi iyo bigeze mu bihe bidasanzwe yoba umutegetsi yoba yarakoreye ikibi abene igihugu canke se yari afitiye umugambi mubi ubutegetsi agafatwa canke se ariko yirukanswa n'ubutegetsi, ikintu ca mbere bose bakora biba ari uguhungisha imiryango yabo, wenda bobo bagasigara muri ayo magorwa bonyene, dore ko baba banafise amahera menshi yoba ayo bivye igihugu ndetse nayo bakoreye, bikanavugwa kandi ko baba bafise n'amatungo atandukanye mu makungu. Imbere yuko Alengiyome Bunyoni afatwa haravuzwe vyinshi, haravuzwe ko yari afise umugambi wo guhungira mu gihugu kibanyi ca Tanzania, mbere ko yoba yaranagiye no kuri ambasade y'ivyo biro, ariko itegeko rikava mu gihugu ca Tanzania bavuga ko agomba kuva muri iyo ambasade. Ngo muri ico gihugu harafiseyo abagenzi bakomeye cyane muri politike y'ico gihugu bari kumuha ubuhungiro mu gihe yariko aronderwa ku mutahe wari wasohowe na Sylvestre Nyandwi, umushikiriza manza kizigenza wa Republika, inyuma yo gusaka iwe mu rugo bakamubura ndetse n'ahandi hose hatandukanye. Ico gihe tukabibutsa ko hoba harasatswe ingo ziwe zibiri, yoba uruba muri Nkengabusoro ndetse n'uruba mu ntara ya Rutana, ari naho ibitungwa vyiwe vyinshi vyari biri. Ico gihe umuryango wiwe ufatwa, bigaragare ko Alengiyome Bunyoni nawe ataratekanye aho yari, usivye abana babiri, umukobwa wiwe Darlene Alene Bunyoni ndetse n'undi mwana wiwe wiga mu gihugu c'Ubushinwa. Abo akaba aribo batari bafashwe n'inzego z'umutekano, batari bapfungiwe muri yanzu benshi bita ku kirimba kwa Bunyoni. Kuri ubu rero abategetsi benshi bariko batekereza ivyo guhungisha imiryango yabo, ariko nabo ubwoba ni bwinshi cyane. Bamwe bari kwibaza uti se turamutse dushitse ku kibuga c'indege tugasanga amazina yacu arafiswe n'abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu barungiswe ku kibuga c'indege, aho nitwoshirwa natwe mu mvuto? Abandi bati
twipfuje kujabuka imbibe naho urutonde rurahari, intonde zaratanzwe zivuye mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ikindi gihari nuko bo benshi bafise ubwoba kuko atawuzi niba Alengiyome Bunyoni yaramuvuze. Ikindi kandi nuko hari amakuru twabagejeje ko hari bamwe mu bategetsi mu bagumyabanga bakomeye cyane b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD basatswe harimo n'umunyamabanga mukuru w'uyo mugambwe Reveriyano Ndikuriyo. Benshi nabo bafata nk'uwo biyegamije ko kuko bari bazi ko ashobora kubakingira. President Ndayishimiye rero bose yarabahagurukiye. Harasatswe kandi Daniel Gerase Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi, harasatswe kwa Denise Bucumi mutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza, harasatswe kwa Edouard Nduwimana yari umuhuza w'abarundi. Benshi rero bafise ubwoba, abategetsi bakoze ikibi bakagikorera abanyagihugu bagashaka no gutembagaza ubutegetsi bwa President Ndayishimiye. Benshi bipfuza ko imiryango yabo itoja muri ayo magorwa nkayo umuryango wa Alengiyome Bunyoni yari hejuru muri uyo mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa President Ndayishimiye, nayo yoshikirwa igapfungirwa hamwe, abana babo bakabuzwa uburenganzira bwo kuja ku mashure, bagapfungirwa hamwe mu nzu, mbere nk'ivyabaye ku muryango wa Alengiyome Bunyoni. Benshi rero bari kubapanga ingene bohunga igihugu canke se bagahungisha imiryango yabo kugira ngo ivyo bashikira bitoza no gushikira abana babo canke se abatambukanye babo baba bakunda cyane. Hari rero mu muryango hari bamwe bo bahejeje gusubizwa inyuma batari bashika no ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye i Bujumbura, bumvise ko hoba hari amakuru avuga ko nabo bagira abafatwe. President Ndayishimiye yahagurukiye abo bose bari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Twarabibwiye kandi n'amakuru yavuga ko muri uyo mugambi Alengiyome Bunyoni agikurwa atigeze ahagarika umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa President Ndayishimiye, ahubwo ko President Ndayishimiye yari kuraswa ku igenekerezo ya mbere Rusama, ubwo yari kuba ariko arashikiriza ijambo abene gihugu, akaraswa na Colonel Desire Uwamahoro kuri ubu nawe apfungiwe mwibohero rikuru rya Gitega, igihe yariko ashikiriza ijambo ku banyagihugu ku munsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Ni amakuru menshi tukiriko turondera umuco wayo, ikiza kudushikirana ariko turaza guhita tukibagezako. Mu yandi makuru, Dieudonné Dukundana ati ngibi ivyokorwa n'abanyagisagara mu kwirinda guterwa n'amazi aho babaye. Mu gihe yariko arishura ibibazo vy'abene gihugu bo mu gisagara ca Bujumbura mu rugendo yagiranye n'abandi bashikiranganji bane kuri uyu wa mbere igenekerezo ya 15 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023, umushikiranganji Dieudonné Dukundane ajejwe inyubako, ibikorwa vya leta n'uburaro rusangi yamenyesheje ko abanyagisagara bakwiye kwirinda kubaka ahantu batagishije inama abahinga. Ukijanye n'agace ka Buterere kama katewe n'amazi, biboneka yuko ayo mazi ava mu misozi, mbere hakaba harabaye no gutora ibiziga mu kwezi kwa kane no kwa gatanu. Umushikiranganji Dieudonné Dukundane yahanuye abanyagisagara kwijukira kubaka ahadatwarwa, agira ati turafise amakaritiye menshi yubatswe mu kajagari, duhanura abantu bose rero bari ahantu hatwarwa kuhimuka bakareka kuhubaka, hagakorerwa ibikorwa vy'uburimyi birinda amazi. Dieudonné Dukundane akabona ko nka hamwe abanyagisagara bo kumvira izo manuro zobagirira akamaro mu kurindira ko haba ivyigwa vyo guha amazi inzuzi zica mu gisagara ca Bujumbura, na ryo ryari igikorwa cotwara uburyo butari buke. Mu yandi makuru kandi, mu gisagara ca Gitega baronse bisi ikorera ville Karera ya mbere, Karera ya kabiri na Karera ya gatatu.
mu gihe hari ibisi zigeze gukorera mu gisagara ca Gitega ariko zikiyomora biturutse ku kubura abo zitwara. Thierry Niyongere, umwe mu bikorera utwabo asanzwe akorera cyane mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu, yazanye bisi imwe yo kunguruza abantu ikoreraho mu gisagara ca Gitega mu gice ca Ville Karera ya mbere, ya kabiri ndetse na Karera ya gatatu ku mafaranga y'amarundi 600 canke se 800. Nkuko abimenyesha, ico ciyumviro yakigize amaze kumva ingene bene gihugu bataha muri ayo makaritiye bibagora gutaha. Ni mu gihe ipikipiki bayiha hagati y'amafaranga 1,500 ndetse n'ibihumbi 2 by'amafaranga y'amarundi. Wewe rero ngo yahisemo kubanza kuyikoreshereza ubwiwe, atayihaye umushoferi kugira arabe uko bimeze. Kubijanye na bisi zabanje kuza ntizironka abakiriya ngo koba ari uko zari nini bigatuma ziteba kuzura, ariko kandi ngo haracari n'intambamye biturutse ku modoka zivuye mu ntara zitandukanye zishikira hagati mu gisagara. Izo modoka ngo zari zikwiye gushikira ku bibanza zahawe, gutyo amabisi akaba ariyo ashikana abantu mu gisagara no mu makaritiye batahamwe. Naho biruko rero ngo ntibimuca intege, kuko bidakunda ko ushikira iterambere utiteguye kugira ico uheba canke se gufata riske. Hamagara abandi nabo gushira imitahe muri ico gisata. Nawe kengurukiye rero tubanye muri ano makuru aragezwe ko muri kano kanya, fyonda sabone canke subscribe kuri hoteli wafyenda ko kugira ngo toja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza uri mu bambere. Sangiza no makuru kandi bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa nayo ariko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni Umuhuza TV, muhezagirwe.